Notre projet est doté d'une équipe très jeune, dynamique et motivée, dont un spécialiste en production de charbon écologique, un gestionnaire de projet qui est moi-même et d'un commercial. Ensemble, transformons l'arachide en une opportunité durable afin de pouvoir protéger l'environnement pour que le pays use aussi de bons charbons à partir de la coque d'arachide. Mesdames et messieurs, merci d'avoir fait partie de cette aventure. Merci, valorisons cette culture. Merci. Burundi bwiza, igihugu cyacu cyiza, isi yacu ifite akanovera. Burundi bwiza, uburimyi n'ubworozi bubarizwa mu gihugu cyacu. Ndabaramukije cyane, amazina yanjye nitwa Iradoza Greta, umwigeme w'imyaka 22, nkaba nserukiye intara nziza yacu ya Bubanza. Nkaba ndi umurimyi w'ibijumbu, maze igihe gito ndima ibijumbu, ariko ibijumbu sinashimye yuko twobiheza mu kubifungura gusa, kuko turi benshi barima ibijumbu. Muri ibyo bijumbu mpinguramo ifu ishobora gufasha abantu bagendana indwara z'igisukari, ndavuga hypoglycemie mu rurimi rw'amahanga. Umugambi wanje ndawukorera i Buringa, aho ndima imetero 65 kuri 60. Ni umugambi uryoshye cyane gukora. Ntavuze umutahe umuriyoni, ariko mu mpera z'umwaka ndunguka amafaranga arenga umuriyoni. Ndabashimiye cyane mwese mwanteze amatwi, shimira n'abateguye Marake Innovation Award ariyo Sefako. Murakoze mugira aho muba mwubaha. Ce sont des escargots. Savez-vous que la viande d'escargot est riche en nutriments? Savez-vous au moins que grâce à la coquille d'escargot, on a une poudre riche en calcium? Savez-vous que la beurre d'escargot est utilisée dans les produits cosmétiques? Non, vous ne le savez pas. Bonjour à tous, bonsoir à tous et à toutes. Mon nom est Nika Mugisha, j'ai 22 ans et je représente fièrement la province de Karoussa. Je suis une élevatrice des escargots et je travaille aussi dans tout ce qui va avec leur transformation. En 2021, j'ai remarqué que plus de 200 000 espèces d'escargots sont brûlées, alors qu'on pourrait générer des millions grâce à cet élevage. Vous vous demandez pourquoi on devrait manger ça? Quelle est leur utilité? J'aimerais vous dire que, selon les études faites par l'Université des sciences vétérinaires de El Kroub, c'est en Algérie, montre que, en comparant la viande d'escargot et la viande de bœuf, la viande d'escargot est 83 fois plus riche en calcium, 13 fois plus riche en magnésium, et sans oublier qu'il n'y a ni glucides, ni graisse, ni cholestérol. J'ai commencé mon projet avec un budget de moins de 300 000 francs. Sans oublier que j'ai déjà vendu plus de 10 kilos. J'aimerais vous dire que 1 kilo coûte 35 000 francs. Oui, c'est cher, mais il y a beaucoup de bénéfices. Je fais appel à toute personne qui est présente ici, à chaque banque, à chaque entreprise, de me soutenir dans mon projet, que ce soit dans les conseils, dans parler des financiers ou bien parler de matériel. Je remercie aussi l'entreprise Sefako de nous avoir donné cette opportunité à nous, les petites et moyennes entreprises, de participer à cette compétition. Et je remercie aussi aux sponsors de cette compétition. J'aimerais aussi vous présenter ma toute première nouvelle garde-produit, qui est le savon. C'est un savon luxe qui est à base de beurre d'escargot. Nitwa Sandra Dukundane, nkaba n'umwigeme w'imyaka 23, mvuka mu ntara ya Rumonge. Umugambi wanje ni wo kurima imyumbati natanguriye mu mwaka wa 2022, abasanzwe ndawukorera mu ntara ya Rumonge, zone Cumba. Impamvu nahisemo kurima imyumbati nuko nakunze numva kenshi bakunda kuvuga ati ubufu bw'imyumbati nta kamaro bufise, nkumva umenga ndashaka kumenya n'igihe mpamvu butagira akamaro. Nsanga impamvu butagira akamaro nuko biyinika cyane imyumbati, ugasanga uko bayinika iminsi myinshi
niko usanga kajya kanovera k'imyumbati kavamo za vitamine zose dusanzwe tuzi mu mwumbati zivamo, nk'uko dusanzwe tubizi ko umwumbati ufite vitamine A na B na C hamwe na E. Uko naryo rigaza kwiyumvira usanga hari n'ubundi buryo dushobora guhingura ubufu bw'umwumbati tutamanje kwinika iminsi myinshi. Usanga hariho imashini ishobora guhingura imyumbati ikayisya batamanje kwinika iminsi myinshi, bwo kugira ngo guca nkoresha ubwo buryo nkatangura guhingura ubufu bumeze neza bufite akanovera, ubufu bufite za vitamine zose dusanga mu mwumbati nk'uko nabibabwiye nka A na B na C hamwe na E. Si ibyo gusa, hari n'ubundi buryo nihuye bwo gushobora guhingura ububamo. Ku babuzi ububamo ushobora kubuhingura mu kundi kuntu ntamanje guca hirya no hino iminsi myinshi, nkakuramo ububamo bumeze neza cyane bufise ka kanovera, bufise n'amavitamine yose dusanga mu mwumbati. Icyo saba nkasaba abajejwe amabanke financement ko bashobora kumfasha mu kushigikira, mu kumpa impanuro, mu kumpa ibikoresho na cyane cyane izo mashini. Iyo mashini irangora cyane kuko sitashobora kugera ku rwego rwo kwigurira imashini jewe ubwanje. Nkongera kandi nkashimira cyane cyane abateguye ino higanwa Mareka Innovation Award. Ndabashimira cyane, abarundi barayamaze ati ngo umutwe w'ubumwe ntiwigira inama, nsaba ko mushigikira. Murakoze cyane. Ndabaramukije cyane umwe wese mu cyubahiro cyiwe. Nitwa Irankundari Jambuka mu ntara ya Rumonge, komine Rumonge, zone Rumonge, umutumba Gihwanya, agacimbiri Mayembe. Mfise imyaka 19. Ndi umurimyi w'imyungu. Mbe mwari muzi ko umwungu ufise akamaro cyane mu mubiri wacu, na cyane cyane ugafasha abarwayi b'igisukari. Icyatumye niyumvira uwo mugambi nuko aho mperereye muri komine yacu abenshi bagendana indwara y'igisukari. Nanjye nkaba nigiye ubuganga, nzi yuko imiti yabo izimvye kandi itanakunda kuboneka, cyane yumvira ko ndabafashije muri ico giterwa cyane c'umwungu cyo bafasha kugabanyura igisukari. Mu mwungu harimo vitamine A, B, C, D na K, igafasha kugabanya igisukari, ugafasha no kugabanya kansera, ugafasha kuba mama bonsa, kongereza amaberebere. Mfise umurima upima imetero 40 mu bwaguke, imetero 35 mu burebure. Aho natanguje umutahe ungana n'500,000, ngurishije nararonse 1,500,000. Nkuyemwo umutahe wanje narasigaranye inyungu ingana n'1,000,000. Nashaka gutera akamu ku bantu bose bifuza ko twokorana, kuko umwungu ndawuhinguramwo ibintu byinshi. Umwungu nifuza ko nzowuhinguramwo ikinyobwa cyo kunywa kikadufasha abadiabete, hama nkongera nkahinguramwo imbuto z'umwungu, ifarini, amata. Nkongera nkifuza ko ngomba gushikako ku rugero rwo kuzihinguramwo amakoto yo gufungura. Nashaka gutera kamo mwebwe mwese muraha, niba nk'amahirwe nkashobora gutangira ihiganwa, zotanga akazi kugwaruka nkanje, nongere ntange akazi ku benegihugu kugira twiteze imbere, twongere duteze imbere igihugu cyacu. Nk'uko bavuga ngo umutwe umwe ntiwigira inama, kandi ukuboko kumwe ntikwimara ubugi. Ndangije nshimira abateguye rino higanwa ryo gushigikira urwaruka mu burimyi n'ubworozi. Ndashimiye n'abarifashe mu mugongo, mwese ndabashimiye, murakoze cyane. Nitwa Kaneza Cynthia, mvuka mu ntara ya Makamba, komine Mabanda, zone Gitara, umutumba wa Musenyi. Mfise imyaka 21, ndi umunyeshure muri kaminuza y'ibiyaga binini. Ndi umworozi w'inkwavu. Umugambi wanje mu kuwutangura narihweje mbona ni uri populaire, benshi barakengera urukwavu. Ndaja ku buhinga bwa none cesanga urukwavu ririmo ibintu byinshi cyane. Urukwavu rufise umwavu mwiza, kaba nkako murazi ko ubworozi n'uburimyi bijana. Umwavu w'urukwavu uri mu myavu myiza idatisuriza. Ubu amaganga y'urukwavu nayo avomera ibiterwa bikamererwa neza.
musanze muzi yuko ubwoya bw'urukwavu ruri muri bike bifasha kugira ngo iyo umuntu yahiye amererwe neza. Muti none kugira umugambi wanje ngira intege vyagenze gute? Nisunze ihimiriza ry'umukuru w'igihugu nyene icubahiro aho yatanga imbono kugira ngo tugire effort duhindure igihugu cacu kugira ngo mu mwaka wa 2040 tuzobe dufise igihugu cifashe, mu mwaka wa 2060 dufise igihugu giteye imbere. Naciye nja ku buhinga ngurukana bumenyi ndihweza icyateje imbere ibindi bihugu sanga mu burimyi n'ubworozi. Muti none urukwavu bunguka gute? Urukwavu iyo ubworoye ni agatungwa gatoya kagwira n'ingoga kandi gatanga umwimbu n'ingoga, nikagoye gutunga n'abarundi bato bato barashobora kurutunga. Urukwavu rwanje mu mwaka umwe rubyara inshuro ziri hagati ya 4 canke 6, kandi ku nshuro imwe gusa kabyara abana bari hagati ya 6 na 10. no kuvuga iki? Urukwavu mw'ico gihe murazi ko ikiro kimwe kiri hagati y'amahera angana n'ibihumbi 230. Banyakubaha buri ngaho, umwe wese mu cubahiro ciwe nashaka ndabasabe intererano. Bise iciyumviro cyo gukwiragiza umugambi wanje irya nino ndabicishije mu gutanga udukwavu ku miyabaga bakiri bato ndetse n'abandi bakuze batarashobora gutambuza umugambi kugira ngo twijukire iterambere ry'igihugu cacu. Nifuza kandi kuzana ubuhinga buteye imbere ubu n'ubukwavu kandi bwa kijambere, ndavuga nka New Zealand n'ubundi bita California bunguka n'ingoga nabwo kandi burinda ingwara budapfa n'ingoga. Ndangije shimira ishirahamwe Sefako ryateguye ihiganwa rya Malayika Innovation Award. Mugire aho mubaha aho muba. Umuceri arigira akamaro ku buzima bw'abantu. Igiterwa cy'umuceri ni ntanganguvu. Mu muceri harimo ibyunyunyu bituma umubiri ukora neza. Mu muceri harimo vitamine B idufasha kongera amaraso mu mubiri. Mu muceri harimo isukari nziza bita amido idufasha kuronka inguvu. Umuntu awufunguye bigatuma aronka isukari nziza mu mubiri. Ndabarabukize mwese ku mazina ni Igiraneza Ndogretia, abavuka mu ntara ya Bubanza komine Gihanga, nkaba ndi umwigeme w'imyaka 20. Umugambi wanje akaba ari wo kurima umuceri. Umugambi wanje nkaba sanzwe ndawurangurira mu ntara ya Bubanza. Akaba ari umugambi ukeneye uburyo bungana n'imiliyoni 8,149. Nkaba natanguranye umutahe ungana n'imiliyoni 2,500. Kugeza ubu nkaba mfise umutahe ungana n'imiliyoni 4. Akaba ari umugambi uzotanga akazi kugwaruka rushomereye rukeneye akazi mu by'uburimyi hamwe no guhingura ifu y'ubuyi hamwe n'iy'umuceri, ukazofasha abantu aho nikora imfuvyi n'abandi uteze imbere nyenewo. Ico nsaba nuko mwofasha mukamfata mu mugongo mukamfasha mukandonsa ubwo buryo bubura kugira ngo uwo mugambi urangurwe muzabukoze. Ico niyemeje nugutera imbere, guteza imbere, kuduza ubuzima bw'abandi, kubafasha, kubashigikira, kubaduza mu vyiyumviro no kubaronsa akazi. Nkabashimiye ishirahamwe Sefako ryateguye ino higanwa rya Malayika Innovation Award. Nkabashimiye abarishigikiye, nkabashimiye mwese mwanyumvirize. Murakoze. Nitwa Eva Foster Kabona, nkaba ndi umurundikazi avuka mu ntara ya Muyinga, komine Muyinga, zone Muyinga, umutumba wa Kibogora. Nkafise imyaka 18. Umugambi wanje akaba ari wo korora ingurube nkoresheje ubuhinga bwa kijambere bwo kwimisha ku nshinge. Umugambi wanje nasanze ari mwiza cyane kuko ufise ubumaro bwinshi kandi bwiza, nko kubyara ibibuguru byinshi kandi bifite amagara meza bishobora kubagwa ku mezi 6 bitandukanye
n'ibivutse hakoresheje impfizi bishikana ibigero by'umwaka. Ingurube zirarinda indwara nyinshi kubera amagara meza ziba zifise, kandi izivutse zose ziba zifise amagara meza, kandi ziba zifise nashimye gukoresha ubwo buhinga aribwo bita insemination kubera budufitiye akamaro kenshi mu Burundi bwacu kugira ngo dushobore guteza imbere ubworozi mu Burundi. Excellence, Madame la représentative de FICDA, Excellence, Madame la PDG de CEFACO, Miss Tanganyika, bonsoir. Je me nomme Bakili Flevi Kenax, j'ai 18 ans. Je suis élève au poste fondamental au lycée du Saint-Esprit. Je suis cultivatrice des champignons dans la province de Bujumbura, précisément dans le quartier Gassekirouye. Si j'ai choisi la culture des champignons hors sol, c'est parce qu'ils ont les mêmes éléments que la viande. Mon projet, non seulement il sera basé sur la production des champignons hors sol, mais aussi il y aura la sensibilisation et la promotion à sa culture, mais aussi à sa consommation, à la population burundaise, mais aussi est-africaine, mais aussi à la population du monde entier. Les champignons contiennent des protéines, du zinc, mais aussi ils contiennent 0 calories, ce qui est un facteur très important pour les personnes diabétiques. Mon projet, je vous demande pour mon projet de me soutenir économiquement, matériellement, dans le but que chaque Burundais ait une santé nutritionnelle saine, mais aussi ait de l'argent, vu qu'un kilo de champignons coûte 7 000. Je termine en vous disant merci, Madame la PDG de CEFACO, d'avoir organisé une telle compétition où nous, les jeunes filles, on sort de l'ombre pour que nos projets soient vus par le monde entier. Merci de votre écoute. baramukije mwebwe mwese mu cyubahiro cyane. Nitwa Iramunda Love, ndi umurundikazi, mvuka mu ntara ya Gitega, komine Gitega, zone Mungwa, umutumba Bihanga. Ndi umwigeme w'imyaka 23. Umugambi wanje ni uwo kurima ubwatsi ntete nkoresheje umuceri, ingano, amasaka hamwe n'ibigori. Ni gute ntera ubu bwatsi? Mu kurima ubu bwatsi nkoresha ibipande by'ibido, nkakoresha amazi, nkakoresha icyo kuvomeza, ariko ntavu nkoresha. Icyatumye nkora uyu mugambi, nasanze ari umugambi mwiza cyane uza gufasha aborozi b'ibitungwa binini na bito bito. Turi no mu gihe leta y'u Burundi yasohoye itegeko ribuza kuragira ibitungwa ku misozi. Uyu mugambi wanje uraheza ugasahiriza aborozi, na cyane cyane muci mu gihe ubwatsi buba butakiboneka. Ni ingirakamaro ku bitungwa kuko butuma umwimbu wiyongera nk'inyama, amata, amagi hamwe n'amase, kuko n'ubwatsi burimo ivyunyunyu ibitungwa bikenera. Mu gutera ubu bwatsi ndatora intete zanje, nkazigosora, nkazironga mu mazi meza, nkazirongera no mu ndobo imeze neza. Ndazinika amasaha 4. Ayo masaha aheze ndazishira ahantu nkaziminina, nkazifuka, nkarindira amasaha 28. Ayo aheze cafata ibipande vy'ibido nkabitobagura munsi kugira ngo ninavomera imbuto zanje izinze kubora. Cafata za mbuto zanje nkazisanza kuri vya bipande by'ibido, hanyuma nkabitereka ku gaserama kugira ngo umwanda ntujeko, cyanereka ahantu hashika umucyo ariko atazuba rihashika. Mvomera 3 ku munsi, mu gitondo, saa 6 hamwe no ku mugoroba. Ku munsi ugira kane bwa bwatsi za mbuto ziba zatanguye kumera, zahindutse ubwatsi, ntangura kugaburira inkwavu, inkoko, imbata hamwe n'amafi.
ku munsi ugira gatandatu ntangura kugaburira impene intama hamwe n'ingurube ku munsi ugira 7 nkaca ngaburira inka ndangije nshimira ishyirahamwe ryateguye ihiganwa rya Marika Innovation Awards mu guteza imbere abigeme bafite imigambi nongera nshimira mwebwe mwese mu cyubahiro cyanyu murakoze. Alors bonsoir. Ça a été un peu difficile pour nous parce que comme vous l'avez déjà vu, elles ont des projets c'est waouh. Mais quand même, on est dans une compétition et on a passé beaucoup de temps, on a réfléchi, on a regardé, on a fait des points, des moins, des plus, on a regardé. Et pour les candidates, d'abord, vous avez bien fait, toutes. Bravo. Ibyo tuza kuvugira ngaha ntibibempate parce que n'amanota après tout. Rero tumaze guterateranya byose tukaraba. Bien sûr, on a regardé surtout les critères. Les critères naho ku bato babali batidi. Il s'agissait d'abord de regarder les feedbacks qu'elles ont eus par rapport aux posts qu'elles ont fait en ligne, les j'aime que vous avez reçus pour vos vidéos. Et deuxièmement, il s'agissait de voir le côté production sur terrain. Comme vous le savez déjà, qu'est-ce qu'elles ont? Donc, on a grotté ça aussi. La troisième des choses, c'était le comportement pendant la formation. Cela veut dire, n'est-ce pas? Mais elles ont été bien cotées. La quatrième des choses était la présentation, ici. La cinquième était l'impact de leur projet. La sixième des choses, c'était la démarche que vous avez faite, ici devant, pendant tous les défilés que vous avez faits. La septième des choses, c'était le sourire. Comment vous souriez au public. Et la huitième des choses, c'était votre poster. Comment vous vous tenez devant tout le monde. Parce que, comme on vous l'a déjà dit, vous allez représenter le Malaika Innovation Award. Donc, on regardait vraiment votre poster. Et la neuvième des choses, il s'agissait des remerciements que vous faites. Parce que vous devez remercier tout le monde. Donc, après tout ça, on a calculé, on a vu que la troisième place va revenir. La troisième place, elle va revenir à Love. Amashima cyane kuri Iradukunda Love. Iradukunda Love agize ibakwe ryo gutahana ibahasha y'amafaranga angana ibihumbi amajana 300 by'amarundi. Twizere yuko bizomufasha mu gikorwa ari amashima cyane Pour la deuxième, ça a été un peu difficile, mais quand même, je pense que vous aussi, elle le doit. C'est K-Nax. Tumugore gatoyi Love agume hajya Love agume ngaha. Amashima cyane nawe tumugore agume ngaho. Amashima s'il vous plaît.
Alors, voilà le moment tant attendu. Ça va les filles? Morale n'est pas trop. Alors, pour moi, j'ai été la présidente de ce jury. C'est un honneur de proclamer la Malaika 2024. Oh ouais! Lika! amashimo cyane akaba agira ibibazo byo gutanga ibasha umuriyoni amashimashi s'il vous plaît, vous savez la présidente d'aujourd'hui monsieur Marie-Pierre Machikano va vous utiliser amasimashi cyane pour la jolie demoiselle arahitanye muhira twizere yuko on aura l'occasion de goûter à ces plats d'escargot kandi tuguterereke cyane tubaterereke ababigeme bacu 12 bashoboye gushika hano bashoboye gushika tubasabe begere mwese begere. Félicitations à toutes les demoiselles qui ont pu participer à cette compétition. On leur dit merci beaucoup. Dushimire cyane amashami yadufashe mu mugongo. Dushimire cyane Kinju, dushimire cyane le ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage. Dushimire kandi KCB Bank muhoze mu gisata cyabo cya Mwamikazi Maria. Dushimire aussi Madel Company et aussi dusabe le jury bitire muri photo le jury Alain tubasabe ati imbere muremure cyane